urwaruka rumwe rumwe ruhejeje amashure ugasanga rureza amaboko gwiteza akazi ka leta aho go kwitunganije imigambi bateza imbere. None umva urahejeje kwa leta bakabwira ati uno mwaka ntituriko turangaja ati depoza dossier ngaho mugabo mu mwanya aho urakeneye kuba ugaca wumva ngo ibitaro kanaka canke ishuri privé kanaka sivyo abikorera utwabo kenshi iyo batagomba guhomba baratangisha ibibazo kuraba ivyo ukora ivyo ushoboye yego none wumva shaka ikibazo uzogishobora ntuheza ngo wubahuke no kugenda haraho bagushize imbere y'imashini nawe ntiwigeze uyironka ntiwigeze uyikorako ubundi urya mwajanye abakandida arabishoboye urumva wewe ugumusigara inyuma cugira tendance uvuga uti reka ndindire hahandi muri leta washaka ukagira n'inyifato y'ukwiyegereza abo wumva bari muri leta bo gushobora kuguha sivyo hari n'igihe nabo nyene bagusaba n'amakondisiyo utoshobora amakondisiyo agoye ubwira wewe ukavuga uti je mu buzima bwanje hari n'ivyo nari narize avuga yuko gutanga igiturira ari bibi hanyuma nawe akigusavye uca wumva ati ngira iki bigatera na contradiction ubudasa hagati ya wewe ivyo wemera n'ivyo bakubaza gukora hanyuma ugacuja ngaho bikabura canke ukemera uti reka nemere ati kwabuze kwikonda kama ya mahera reka ndayatange canke ibibye ansabye reka ndabigire hanyuma mugabo ibyo bintu bizokuguma mu mutwe haraho guma wibaza ati nagize bitari byo hanyuma nakakazi nawe ugashitsemo nujya yakwatse ico giturire wamaze kugashikamwe tunda vise matricule yanje haraho niyo umubonye udashaka kwemera ibyo yakubwiye ati we ukumutima ati wenda kuzi naho wambara costume ndazi yuko ati usabi biturire urumva nawe naho karonse winjiye mu bintu mugabo aho winjiye ujya muntu avuga uti ndakuzi urafise harawuce wumva yuko umukengereye niyo tugize rero ati moralisation y'abakozi ba leta ukaza wewe ukumviriza mugaka botishe ibintu tindazi ico bagisavye mu kugira ndonka ucu usanga isi iri kiragirwa n'abantu batiyumvamwo ubuntu yego bituma igihugu cogorora urumva ingene ibintu bimeze urumva bavuga bati uvukura umuntu sivyo uvukura umuntu akagusaba ati mugabo muvyo uzokora ugendere ubuntu ugira ubuntu urumva uvukura umuntu hama muvyo uzokora uzogendera ubuntu ibyo bibiri kuko uri umuntu ugendera ubuntu uzoshika ku bintu utusanga rero turiko abigwanko abantu mu kibano bankana abantu bafitaniye inzigo kuko tubana tutabungabungana uwogoroye aribagira abasigaye inyuma ntiturabe ingene ikibano twokigira kugira ntihagire usigara inyuma kuko iyo usigaye inyuma nugateye imbere utamwiyumvamwo uzogira ibintu vyotuma asubira inyuma urashira imiduga kwibarabara ukadusanga n'umwana hita yafashe umusumari gutobora ipine mugabo kuharura umuduga ntaco yawugize ntiyawugonze mugabo turagiranira utuntu dutuma twerekana ati ibyo ufise ntacyo bimariye rikangira iki
gutera icamwa gihagaze ngaho ibuye uko dukura dufise iyo ngeso niko rero turonse n'izindi nyigisho z'ububi duca tugomba kugira ati najewe navutse ndi umuntu ntaco mvise reka nonone n'ibihari ukazusanga rero mu gihugu abantu kubera tubana tutabungabungana tudakundana turaheza tukagiriranira nabi uwakuze arenganywa akabona ko yabuze ayacira n'ayamira kuko bamurenganije nawe nyene ntazosonera babironse azogerageza ati najewe nari gushikaho donc tugumana umutima ina y'ibintu tugaca dusharikana kandi isi kwisi hariho ibindi twogira ukavuga uti akadatetswe karotswa ko ntaronsi kireka ndabiki mugabo uguma wibaza ubuntu uguma wibaza ikibano wibagije ati reka ko ataco mfise nanje ndabi ngene no bomora ivyo bafise urumva n'iyindi nyifato kandi tabereye yaba tugerageza kuraba ati mbuziki reka ndonderera mugabo hariho bariyeri ubuntu sinja mu busambanyi sinja mu kwica uwundi sinja mu busuma ndakoresha ingabirana Imana yampaye hanyuma ivy'Imana yampaye ndazi Imana irankunda ntinta mukaga urumva uvukura umuntu uzugira ubuntu bizogushikana ku bintu hama mugabo ivyo vyose ugume mu kwemera spirituality la spiritualité kugagumana une vision de l'ensemble de l'humanité. Ego. Murakoze cyane. Uyu munsi leta irizera urwaruka mu mabanga atandukanye y'igihugu. Mbega nk'umujene yizewe yo kwitwara gute kugira igihugu kizogume kimwizigira? Iyo leta yitwararitse urwaruka twaramaze imyaka myinshi baza barabwira urwaruka ngo muri Burundi bw'ejo. Ego. Kandi ejo bategeza kuba ni Uburundi bw'ejo n'ubwubu n'ubw'ejo iyo ndashima leta ibigize gutyo mugabo urumva wakiri muto agiyeho hariho ingeso nyinshi yo kwirinda kuko iyo umuntu ashitse ahantu afise kenshi tendance yo kwigana abo yahasanze. Ego. Kwigana abo hasanze si bibi mugabo ukabigana ko vyiza. Ego. Kabigana ko vyiza hama ntiwibagira binyuma siko urumva birajanye n'ukuri community jewe ngaha ndahashitse reka mbe au service de la vie. Ego. Kuba umuntu ari hajya kugira afashe ubuzima bw'abandi kogorora ati byo nkora byose ndabigira au service de l'humanité au service de la communauté. Ego. Urashitseho data wanje urwaruka bahaye iryo teka bavuga uti aba bose barafise imiduga ntuzi ingene yawuronse ukabanza ukavuga uti reka nanje uvuze uti reka nanje simbere kuri uwo muduga kenshi hari aho ufatwa na yangeso yo kuba akaboko hanyuma na twebwe mwebwe abagenzi b'uwo mujene bashobora kuvuga ati sha warogoroye usanga ati aguha ivyo byose atagize oro ni haba hari imishahara iri mito na leta ntihemba amahera menshi mugize pression muti shaduhe warogorowe wahawe n'Imana ntiyakwa n'abantu haraho nawe nyine aciyagwa muri uwo mutego ko namwebwe musaba byinshi turashitseho umujene ugacumenga mwibaza yuko abajene bose bokogorora bamuciye ko ntibikunda no kumukeza hama mukamuha umwanya kenshi rero ni kwa kundi cashaka kwamba yambaye karuvati
gaca atangura no kugendera hatahora agendera ukaza usanga ntukimubona ukaza usanga ni byiza je narigeze kubona ahantu baragize simfashe abajene mugangomba ndakwereka ingene abantu iyo bavuze ati iki kintu ni kwacu urashobora kugira amahirwe ukagira association canke mbe washaka no muri leta ivu yuko ubwo bujene bwawe buboneka nuco ugomba kwambara costume imisi yose kuko babonye wambara costume imisi yose nawe wahawe n'ubwo bujene bose bari badataka kanya none ko yahindutse ndaza ahantu nabonye abajene akaguma yambaye ya shati akerekana nyene ubujene bwiwe naho bari mu bandi bantu bagize hama simvuze ngo ntiyitwararike amatungo yiwe mugabo akagenda bukebuke kagenda bukebuke kandi akaguma ari connecte akagumana imigenderanire nabo bajene kuko bakabona ati kweri no mujene yagiye hajya ariko arakorera abajene ukagira inyifato umujene akubonamo ati uri imbere mugabo uracifashe nka twebwe hanyuma ivyo birafasha kindi naco akazana inyifato shasha ivyo biturire ivyo bintu vyo kugomba gusayangana hanyuma ivyo bintu vyo guca wicara ngo uvuye ku kazi uca kunywa ibiri oya ukabona yuko hariho un renouveau un changement igihindutse hanyuma urumva umujene nta muntu aguma ari umujene aratinda agakura mugabiri yuko yego sinzi ko nabyishyuye ko mugabo nuko ndabibona urya yagize imana agahigwa yerekana ikintu gishasha azanye aba mu nyifato mu mvugo hanyuma washaka agasonera n'abamukurira mugabo akababwira ari nk'icavuga ati jewe naho nkurira ntari ico mbona twogira na twebwe tubakurira tukumviriza urwaruka abikubwira hayo umuntu agukunda nujya atakubwira ngo kora iki mugabo akubwira ati wihiki ucibaza kwiki ubona nugira iki kugira twogorore twese mugabo gushika ubu turashaka kuvuga ati kora iki n'umujene ashitse agaca avuga ati dutegereza guhindura iki ukazusanga hari aho biteye ingorane yego nk'abantu babane babungabungana bumvirizanya cyane cyane bumva ko ku mutima twese turi ba mugabo umwe kandi dushaka kogorora kugira ngo ibintu bigende neza yego nk'inararibonye ukaba n'umuprofeseri muri kaminuza niyihe mpanuro mwotekerera urwaruka ngo rube abantu b'ubuntu gwiteza imbere rwongere ruteze imbere n'igihugu yego impanuro notanga ziri kuri bijya bice bine nyene kuva umuntu yumvise yuko ari uwo mujene ubu nibwo witeguriramo kwitegura ukitegura mu bwenge gakura mfise umwete cyane cyane umwete ujanye na curiosity akarondera akibaza ibibazo akaraba ati mbega jewe nshaka kubiki kumenya ico ushaka naho ushaka gushika mugabe imbere yo kumenya aho ushaka gushika hariho no muzingi dukunda gukora uratangura uti mbega jewe kiswije ndinde hamukibaza uti nshaka kuzoshika kuki hamuka kibaza uti nogeshika ko gute
hanyuma ndagishitseko etape yindi naho ni hehe. Urumva rero ivyo bintu kuvyibaza kenshi mu mashuri ntibabibaza. Ego kera hari aho batubaza ngo ni wakuru ushaka kubiki. Harakubwira ati jewe nshaka kuzoba umuduwani. Ati kukubera iki ugishaka? Ati nubona ko afise umuduga. Mugabo urumva ivyo ni byiza kumenya uti jewe nduko Imana uko yandemye ntegereza kugira umutima ndi umuntu. Ubuntu buze bundange zorondera ibintu kandi biciye mu buntu. Uwo mujene agakura abizi, hanyuma akagira akibaza ati koma yarive nobishikako gute. Birasaba kwiga. Kwiga rero no kumviriza ugategera, hanyuma nawe ukarondera. Umwarimu mwiza nujya aha uburyo bw'uko yigisha amurengera. Un bon professeur doit faire en sorte que les étudiants le dépassent un jour. Bakagira bumwe wese agategeza kuvyumva ati ibi bintu yampaye isyllabus ego ndeka ndayimetrize ndayifate, mugabo iyi ni départ ndireka ncenja kurondera. Ndaryoherwa iyo mvuze Noam Chomsky canke nkavuga abandi bantu bakoze ibintu mu bijanye n'indimi. Akanota nagiye mbona muri pause uwo mwana ku telefone yagiye kuri Google ariko araraba n'ivyo ntoba navuze. Akamumenya. Donc ni vyiza guhanura ati kiri uwo mutima wo kurondera. Ni warondera mu bitabo uzoronka, hanyuma no mu buzima ni watangura gukora ukarondera. Ukamenya ati ndaryoherwa iyo mbonye narabonye nk'umuntu yahejeje harya araronka akazi muri leta. Nabwiye ndamusanga mu Ruyigi, sinzi ivyo nari nagiye kwigisha hariya Butaganzwa muri Ruyigi. Ati nkora Igitega mugabo mvukino. None uvuka ngaha toyambuka hirya muri Butezi. Ati niyo ngo naraguze agatongo ngaha nza nsanga yarateye ibintu byinshi bararima n'umuceri. None boya ntengo jewe sija muri ivyo vyakoresha arabise n'ideni yaronse. Hanyuma ukabona yuko kuwa gatandatu aje gukora ibikorwa rusange ibutezi akaza kuraba itongo ryiwe. Avuga ati yego ndondere sindera amaboko kandi mpejeje kuronka ku kazi simvanga iby'akazi n'ibibi, sinze ndafata umuduga w'akazi canke ntumwa mva ku kazi aho kuguma mu biro nza kuraba iyi nka n'iritongo nagiza. Ukagumana wa mutima mugabo. La base ni umuntu, ubuntu, ibintu, hanyuma byose uguma muri spiritualite, mu kwemera no mu gutahura. Nibaza twe nuko twabimenye dutevye, mugabo ntacyo nuko tubibona kandi byofasha. Mu kurangiza mbega ni nk'akaye kantu Professeur Adolphe Sururu yize ko wenyine atawundi akamuziko? Numva hari byinshi ntararangura kandi benshi babona umenga ati ibyo yakoze birakwiye. Bakanyita mutama ku mutima numva hari ibindi nari gukora ntakoze kandi ntarakora. Ndabandanya nizeye yuko agacendo kandi si mpaka ndabishikiko. Igihambaye nuko nosiga abaca babibandanya aba mu mashuri mu kibano cyane yego nico pora nibaza ngo kukumenga barampa icubahiro kiringi kandi mbona umenga hari n'ibindi nokora zoza ndagerageza hanyuma hageze shingindo
bomwe mvuge nti naragize uruhara rwanje naragize uruhara rwanje je fais ma part. Reka nshimire umutumire wacu yitavye ubutumire kumbonesha kure Agaseke akaza kitaba ubutumire mu kiganiro Bategabiri Uce Akenge. Yego nacyo ndabashimiye kandi ndabifuriza gutera imbere. Ntimureze amaboko mubikora mu buntu kandi ndazi n'ibintu muzobishikako. Ndabifuriza kuguma muri ya esprit, gukundana, gukorera hamwe, kutinubana, cyane cyane kubera akarorero n'abandi. Ndashimiye muri ko murakora, nkifuza no kuri ku mutima ndasaba Imana yuko mwoguma muronka babashigikira, babafata mu mugongo, mufise intumbero nziza. Nakoze cyane. Shimwe n'abariko badukurikirana kumbonesha kure Agaseke, ikiganiro Bategabiri Uce Akenge kigarukiye ngaho, murakoze.